muri uku kwezi kudasanzwe ariko harimo n'umunsi wahariwe umukenyezi, twatewe iteka ntangere ryo kubakira hano muri Marta Hotel nk'ishirahamwe ry'Abakenyezi, ari naryo ryateguye ku ncuro ya gatatu iri sabukuru mpuzamakungu twise mu rurimi rw'igifaransa Festival International du Leadership et de l'Entrepreneuriat Féminin, ariyo FILEF ku civugo Femme Championne. Iri yerekwa canke vision ryo gukoranya abakenyezi kugira ngo twigishanye, dukomezanye, dushigikirane twarihawe kuva kera. Ariho twatanguye gukora conference ya mbere itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2018 muri Centre Jeune Kamenge. Ico gihe abakenyezi benshi baritavye ivyo birori, barashimye inyigisho baharonkeye zerekeye uburongozi bwiza no kwiteza imbere, baca badusaba ko bitogarukira ngaho ariko ko twobikora kenshi. Twarabigerageje ariko kenshi ntivyakunze. Turishimiye kandi dushima n'Imana kuri uno munsi ko idushoboje tukaba turiko duhimbaza irigira gatatu iri sabukuru. Muri Wise Women twihaye ihangiro ryo gukorana umwete wacu wose kugira ngo abakenyezi bige, bamenye ko bashoboye, kandi nk'uko izina rivuga Wise Women, umukenyezi w'ubwenge, arubaka. Duhamagariwe kubaka, gukomeza no guteza imbere ingo zacu, imiryango yacu, ikibano, amashengero, amashirahamwe, akazi, igihugu ndetse n'isi yose. Muri Wise Women dufise imigambi myinshi cyane, imwe irakorwa ku mugaragaro, iyindi iracari mu nteguro. Umwe mu turimwo w'isabukuru ry'abakenyezi, uwundi nuwo gukora udutambara abakenyezi bakoresha mu gihe bari mu butinyanka, uwundi ni ugukora amareresi, uwundi ni imboneshakure Wise Women TV ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi, yoyo iza yaremewe n'ikigo sense ikabikora ukuri kwamye. Nitworangiza tutavuze ko twifuza gukora ibikorwa byinshi, kandi tukaba duhaye ikaze abifuza kudufata mu mugongo mu kudutera tuje imbere.